ishimwe ko Imana abwira byose amahoro n'ibishitsi ku numa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sinzi ko Imana yo no munsi za gutahurika kubera guhera ku musenzi yayoboye ko turi ku musozi wa Nyamugari mu ntara ya Gitega ngo turi ku musozi Karumeli. Musozi Karumeli uri muri Israeli. Yani byatangiye kumucanga mu masengesho. Sinzi ngo no munsi Imana iratahuri iki ni kibazo. Ejo hari umwarimu yahagarutse ngaha aribona ko ari umusomi cyane, aribona ko ari umuhinga cyane. Uno munsi rero je nk'umunyeshuri ndasaba uwo muhinga ankurikirane ku mada ngiye kwigisha. Bibiliya yakomotse he? Yanditswe na bande? Yegeranijwe na bande? Bivanye nuko Bibiliya igabuwe mu migwi ibiri. Igice abayahudi bemera uno munsi abakristo bagihinduye isezerano rya kera, n'igice cy'isezerano rishacemerwa n'abakristo gusa abayahudi batacemera. Nanjye mu gutwara imana ndayigabura kabiri, ndakoresha Bibiliya zikorerwa ngaha mu Burundi, zandikirwa hanyene kugira ngo ntituze gucanga abantu. Hariyo Bibiliya 36, 73 iva muri Bible Tombe cyangwa Bible za Jerusalem uko ushaka kwigira, imindoro y'isisha na Bible Mormoni y'abamoromoni. Niba barize programme ya Mormoni nabo nyene badoge ku meza, twe ntangwa niyo tuyifise ko ari iki kibazo gitahurike. Bibiliya igitabo cyanditswe mu myaka 1600 mu minota 20 biraza kugorana, ariko ndaca ku mayanga ariko birasobanuka, ariko ndagaruka niyongere n'iyindi bishobotse. Bibiliya tuvuze rero, Bibiliya tuvuze iki? Kwanza turisunga umusobanuzi amenyerewe cyane ngaha abo bitabo byo mu karere, ari nawe isobanuro irashia Bibiliya mu Burundi bakoresheje ya Don Fleming, akaba amaze kwandika n'amadictionnaire biblique atari make, amakomantere atari make. Reka twitize igitabo cya Don Fleming batubwiye Bibiliya ni iki. Iri jambo Bibiliya ni jambo rikomoka mu rurimi rw'Ikigiriki. Tukaba tuzi mu ntumwa z'Imana Imana yatumye zose ko zingana, nta nimwe yari umugiriki. Ariko nkungure aba nk'abahinga nk'abarimu nk'abantu banonosoye baraza kuza batubwire byashobotse gute atantumwa y'Imana n'umwe yabaye umugiriki, ariko ikintu kaza guhabwa izina ry'Ikigiriki. Na Bibiliya y'Ikigiriki za original twazifise n'iz'Igiheburayo, niba barabahinga mu kuzisoma baraza kuza batubwire ingene byagenze. Ico nta kibazo tugifise ko, ikibazo nuko bo barabarimu. Don Fleming rero n'izindi n'abandi basobanuzi baratubwira yuko Bibiliya ari cegeranyo c'ibitabo. Ariko reka twisungo ubu Don Fleming wewe amenyerewe cyane mu Burundi n'ibitabo byawe yandika bavyemera. Iki kintu gisobanura ikigwi c'ibitabo canke ucegeranyo c'ibitabo adusobanura iki? Tugenda Don Fleming umusomyi. Inasema hivi, urupapuro rwa kangahe? Kwa gatandatu. Soma gitabo isobanuro yako mutwe w'amajambo kugira ngo ivyo bitabe kuri iwabo. Bibiliya ikieleze yenyewe. Ati Bibiliya yonyene yisigure. Ugiye kuri biblioteke zose za Gikristo Bujumbura igitabo kirahari. Bibiliya yonyene yisigure. Umvirize yonyene yisigure. Mbega Bibiliya bisobanura iki? Yegeranije iki? Bibiliya sio mkusanyo wa mawazo ya ibada na sala. Ati ntabwo ari cegeranyo kijanye n'ibintu by'Imana canke n'amasengesho, wala canke sio kanuni za maadili mema. Ati Bibiliya ntabwo yegeranije ingingo z'urufatiro rwiza au mawazo ya kidini, cyane Bibiliya ntabwo yegeranije ivyiyumviro by'idini. Ni mkusanyo, ati ni cegeranyo wa maandiko ya aina mbalimbali, cy'ibyandiko bitandukanye yanayotofautiana. Ariko haza kuza ubundi atanga isobanuro zitari zo yikuriye mu mutwe. Icyo gituma hariyo amadictionnaire, hariyo amakomante, hariyo ama encyclopédie biblique, araza gusobanura yisunze isomo n'uko zimeze.
Ni mkusanyiko wa maandiko ya aina mbalimbali, ni cegeranyo cy'ibyandiko bitandukanye yanayotofautiana kandi bitandukanye katika utunzi mu gufotwa kwavyo. Maksudi turaza kubona ingene Bibiliya itandukanye mu gufotwa kwayo, ariko reka ngiye mbere ku isezerano rya kera. Isezerano rya kera, isezerano rya kera rigabura mu bice mikuru ingahe? 5. Abayahudi bayigabura mu bice 3. Hari icyo twita amategeko ariyo yitwa Taurati, hakabaho ibyabaye ku ihanga rya Israeli. Taurati ni kuva ku gitabo cy'itanguriro gushaka gusaba ibyahishwe, kugeza no gusura mu byagezwe. Iyo tuvuze igitabo ivyigana ibyabaye ni kuva kuri Yosuwa ukageza kuri Esteri, hagaca kurikira urutonde rw'ibitabo by'ubwitonzi ni kuva kuri Yobu ukageza ku ndirimbo, hagaca kurikira urutonde rw'abavugishwa n'Imana bakuru 4 ni Esaya, Yeremiya, Gucura Inimba, Ezekiyeli, Daniyeli, hagaca kurikira urutonde rw'abavugishwa Imana bato 12 kuva kuri Hosea gushika kuri Malaki. Ibi bitabo imbere yuko byandikwa hagati y'ibi n'isezerano rya kera ni imyaka 430 niko bitandukanye. Izi nyandiko zandikwa kuki? Ntabwo zandikwa ku nkaratasi nk'uko tuzibona, byandikwa ku bintu bisiswe inkorogoto, inyandiko zo ku nkorogoto arizo twita papirisi. Aha rero tugiye kuraba twisunze bya bitabo byandikwa, duhere ku itanguriro. Itanguriro kuko cyitwa itanguriro cyangwa iri tanguriro ryaje gute, cyanditswe nande? Turahera ku bitabo bya Musa byitwa Musa, tugusanga muri Bibiliya. Mbega umwanditsi yanditse ibitabo 5. Uyu muntu yanditse ibitabo 5 vyitirirwa Musa. Ni Musa yavyanditse cyane kugira aba bantu baza bavuga ngo igitabo cy'itanguriro n'ikijambo ry'Imana. Iki kintu bagikura hehe? Umutwe wawo bawukura he? No kumenya ko ari Musa yavyanditse, baze kuza baza ngaba bavuga tuti umwanditsi ni Musa, icemezo dufise ko ari Musa yanditse ngiki. Turahera ku gitabo cyanditswe na n'umwungere wa Eklezia Katolika no Musa Rorongo inama nkuru y'Episkopi Gervase Bashibibusa. Igitabo cyasohotse itariki 13 z'ukwezi kw'icenda mwaka 1996, urupapuro rwacyo rwa 15. Mbega mwe mutubwira iki kubitabo byerekeye ibitabo bya Musa? Fanya haraka. Inyandikira giriti naam abahinga ati abahinga bemeza kuzirikana bamaze kuzirikana naam harabandanya hati naam bamaze kuzirikana ko naam bashibitse ibitabo 5 vy'ibwirizwa naam baraheza babona yuko naam ibirimo bitanditswe n'umuntu umwe. Atabahinga barazirikanye ibitabo 5 vyitirirwa Musa, babona yuko bitanditswe n'umuntu umwe Musa gusa. Fanya haraka. Ariko bikomoka ku migwi ine y'abanditsi. Abayawiste. Umugwi wa mbere n'abayawiste. Ninagaruka ndaza gutangura gusobanura abayawiste. Uyu mugwi wanditse mu mwaka wa ryari, wanditse na ryari, mbanza kugishira nganga ikibazo ndabe yukuza kuduga ngaha ari umwarimu aza guhakana ati abayawiste ntibabayeho. Hama tugende abayawiste, abaheroiste uwo n'umugugira kabiri, abapetrese n'abadetronome. Iyi migwi ine niyo yanditse ibitabo 5 vya Musa, ivyegeranya mu mwaka wa 600 imbere yuko Yesu aza. Ibi bitabo begeranije nibwo baciye batora ikintu cyiswe Pentateuch. Uno musi ugiye ukarondera Taurati ushaka ugende muri Google ntuyitora, utora Pentateuch. Ijambo ry'ikigirikiswe Panta rivuye mu 5. Ibitabo bingahe? 5. Ndasaba rero nk'abahinga rero bavuga ati Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Uyu mugwi wa mbere w'abayawiste warugitswe nande? Amazina y'aba banditsi ni bande? Abaheroiste ni bande? Abapetrese ni bande? Abadetronome ni bande? Maka bandike ibitabo 5 vya Musa, bace babesha ngo ibi bitabo byanditswe na Musa. Cyane kibazo cya mbere. Tuje muri Bibiliya, isezerano rya kera itanguriro rimwe iyo nyene ufise ngaho hejuru urupapuro rwa mbere kugira twemeze n'igitabo cy'itanguriro ko kitanditswe na Musa dukoresheje na Bibiliya nayo nyene itwemeze.
hama nihaza wasomi dutangure kwemezwa na maesikopedi. Fanya haraka. Inasema hivi. Naam. Vitabu vitano vya Musa. Ati vitabu vitano vya Musa hufanya jumla naam, ya kitabu kimoja. Bigira igitabo kimwe. Kiitwacho Wayahudi bacita Abayahudi Taurati. Yani sheria isigura amategeko. Tukivita vitabu hivyo, ati tuwagira ivyo bitabo rero, vitabu vya Musa, ivyo bitabo vya Musa, hatutaki kusema kwamba ntidushaka kuvuga ko vimetumwa na kuandikwa vyote na Musa, ko vyafunzwe vikandikwa na Musa kama tulivyo navyo leo. Nkuko no musi tubifise katika Biblia yetu. Tuza nimbi bitabo bitanu bitanditswe na Musa wenyene, bifondwe na Musa gusa. Turakeneye aba bandi bafunzi banavyanditse ni bande, bari batumwe nande. Tuvaho tuvuyaho hacakurikira urutonde rw'ibitabo vyitwa ko bivuga akahise kwihanga rya Isirayeli, kuva kuri Yosuwa ukageza kuri Esteri. Duhereye kuri Yosuwa, mbega Yosuwa igitabo cawe cyanditswe nande? Turisunga isobanuro ya Bibiliya ya dukoreshe Bibiliya Uzima Tele kugira gisome Bibiliya n'igisome mu kindi gitabo, bace baza kuvuga ngo iki gitabo ni bariko barabesha ivyo bavuga gute. Mbega Yosuwa, ico gitabo ca Yosuwa cyanditswe nande? Bibiliya mutubwira ko cyanditswe nande? Fanya haraka kuri Yosuwa. Biblia ya Uzima Tele. Naam. Biblia ya Uzima Tele. Naam. Inatuambia hivi. Umwanditsi w'igitabo ca Yosuwa ninde? Hajulikani. Umwanditsi w'igitabo ca Yosuwa ntazwi. Tujya mu gitabo ca Rusi, umwanditsi waco ninde? Igitabo ca Rusi, fanya haraka msomaji. Kitabu cha Rusi. Igitabo cha Rusi, mwandishi umwanditsi hajulikani, ntazwi. Tujya mu gitabo ca Samueli. Igitabo cha Samueli. Igitabo cha Samueli wa kwanza, umwanditsi ntazwi, hajulikani. Igitabo cha Samueli wa kabiri, umwanditsi hajulikani. Igitabo c'abami ba mbere, umwanditsi hajulikani. Igitabo c'abami ba kabiri, umwanditsi hajulikani. Igitabo cyo ku ngoma ya mbere, umwanditsi hajulikani. Igitabo cyo ku ngoma ya kabiri, umwanditsi ntazwi. Igitabo ca Esteri, umwanditsi ntazwi. Igitabo ca Yobu, umwanditsi ntazwi. Amazaburi, bya bitabo twavuga ati ni bitabo bitanu. Zaburi ya mbere ugende mu gitabo cyanditswe na Paul Ntukamazina, insobanuro yo mu Kirundi. Nivyo bitabo byose no musomyi yagasiba tuti ntazwi, ntibazwi. Aba bantu abagabo bahagaze ngaha bakura hehe umutima no kurinda bararinda kuva ku ibintu ari jambo ry'Imana batazi n'abanditsi? Uranarinda. Insobanuro ya Biblia mu ncamake. Naam. Agira ati, naam, Dawudi yanditse indirimbo 73. Yanditse indirimbo 73. Asafu yanditse indirimbo 12. Naam. Kora yanditse indirimbo 12. Naam. Salomo yanditse indirimbo 1. Naam. Mose yanditse indirimbo 1. Naam. Na Etani yanditse indirimbo 1. Naam. Izindi zaburi ntituzi neza bazanditse. Zaburi zirenga 50 abanditsi bazo ntibazwi. Mushaka tujya kudeta niba muri abasomyi kuva izaburi zivuga ihanga rya Israeli rinyagana. Dawudi amaze imyaka yarapfuye, ba Salomo barahwereye, ziriko zirandikwa n'abantu batazwi. Uno munsi ziri muri Bibiliya ngo haleluya n'ijambo ry'Imana. Byapfuye ntihazwi. Igitabo cha Zaburi cyatanguye kwandika mu mwaka w'1000 Yesu ataravuka. Kuva gitanguye kwandika ukageza muri ibi bihe byacu coba kimaze nk'imyaka 3000, ariko igihe cyaherejwe kwandika ntitukizi neza. Igihe ngo Zaburi yaheze kwandikwa gushika nino sabatohoji ba Bibiliya basesanguzi nta n'ikintu na kimwe bazi.
rero nimba mwiyemera nimutubwire izi zaburi zitazwi zanditswe n'abandi mwe ko muvango na majambo y'iki y'Imana zanditswe n'abandi. Inyuma yaho ibi bitabo bimaze kwandikwa, isezerano rya kera ryaregeranijwe rica uruhande rumwe. Mbega abantu bagegeranije bobo ni bande? Ni bande abagegeranije? Iyo nyegeranyo bakoresheje bayise gute? Somera igitabo cyitwa Bibiliya ni Ajabu, urupapuro rwa 31, tuje kubegeranije niyo sobanuro iyariyo, hama iyo sobanuro niyo ngoma nje njinyikira korero. Septuaginti ati hari insobanuro yitwa Septuaginti mu kirurimi rw'Ikigiriki ya Kigiriki. Iyo sobanuro ni iyihe? Agano la Kale ati isezerano rya kera lilitafsiriwa katika Kigiriki ryasiguwe mu rurimi rw'Ikigiriki kama mwaka wa 300 au 200, mu hagati y'umwaka wa 300 na 200 imbere yuko Yesu aza. Liliitwa Septuaginti, bagise Septuaginti mu rurimi rw'Ikigiriki, maana yake 70, isigura 70, kwa maana kuko inasemekana kwamba Septuaginti maana yake 70. Ilisemekana kwamba waandishi walioitafsiri walikuwa 70. Tuza iyi ni isobanuro izwi yasobanuro hagati y'umwaka wa 200 n'umwaka wa 300, isobanurwa n'abantu 72 i Alexandria mu Misiri. Babiri baravango imagwa n'abantu 70. Iyi sobanuro baca bayita Septuaginti, isobanuro ya ba 70 ahiregeranijwe Yesu ataraza. Mutubwire rero aba bantu bayisobanuye bakayegeranya ni bande? Amazina yabo ni bande? Bandanya husne rusoma. Pengine ati hari gihe ni tafsiri nzuri, ati ni sobanuro nziza kama katika vitabu vya Musa, ibitabo vya Musa, lakini pengine kama Zaburi, mugabo Zaburi na Isaya ilifanywa na watu wasiojua maana yake, byakozwe n'abantu batazi isobanuro. Tuza aba bantu basobanuye izi nyandiko nta bumenyi bari babifitiye, ntakaba hariho iyindi sobanuro mwebwe mwarose mu isezerano rya kera Bibiliya mufise uno munsi ironkamwo kopi atari isobanuro ya ba 70. Iyo kopi turayikeneye. Iyi kopi yeganijwe imbere y'umwaka wa 300 na 200 yuko isavuka. Niyo kopi ya kera yasobanuwe n'abantu badafise ubumenyi. Icambere aba bantu begeranije bino bintu turakeneye amazina y'abantu 70. Ikigira kabiri turakeneye iyindi sobanuro mwarose itava mw'izigi. Iyi ko bayisobanuye n'amakosa menshi akaba ariyo mwemwe wa mwarisunze. Mutubwire iyi sobanuro yindi mwarose atari iyi ni iyihe? Na sehemu nyingine tuza msomaji, mbega iyo sobanuro yoyo bayita Bibiliya bayita gute? Mapambazuko ya Ukristo, urupapuro rwa 11. Fanya haraka. Iyo sobanuro nayo bachi bayita gute? Inasema hivi, kazi ya kufasiri Taurati, atakazi ko gusigura Taurati ilianzishwa, cyatangujwe, ilichukua miaka mingi, katwa imyaka myinshi, mpaka vitabu vitakatifu vyote pamoja na vile vya apokrifa fanya haraka kuweza kusoma kwa Kiyunani kwa Kiyunani safi msahafu. Aticho iyo sobanuro bayise umusahafu. Msahafu ule ukajulikana kwa jina la Septuaginti, waciye witwa ku izina rya Septuaginti au LXX. Ico gitabo basobanuye citwa umusahafu. Nimba namwe kweli iyo Bibiliya ariyo mufise yo kuva mu ico gihe, nimutwereke uwo musahafu mufise mwebwe nuyuhe? Maana yake 70
ndabibifurize. Izo nyandiko zose zanditswe ku ngorogoto, ntizanditswe ku nsato. Inyuma ya Yesu abanditsi banditse inyuma Yesu amaze kuva ngaha ku isi. Turisunga Biblia iminduro y'isisha Mariko 15 twinjire muri codex. Fanya haraka. Mariko 15 na hagira hati na isozero ndende ati isozero ndende ura kuri Mariko 9 harazitiye gushaka ku 15 ivyo bongeye gohe ivyandiko bimwe na vya kera Codex Alexandria Codex Alexandria Codex Ephraim Codex Ephraim Codex Benzai ukamanuka ivyo Codex Vatican ni impinduro zimwe za kera. Tuza musomaji ndasaba kuva umuntu wa mbere yegeranije isezerano rya kera igitabo cyitwa Codex mwagiye muhererekeranya mukaronka kopi maka gushika kuri kopi no munsi mufise ya Union Version yasowe mwaka w'1942 ivuye muri King James Version yo mwaka w'1611 iyo kopi mwahererekeranije ya Bibiliya. Iyo kopi yegeranijwe n'abande. Iyo kopi yitwa wiki. Ndasubiramo, kopi yegeranije isezerano risha inyuma ya Yesu ariyo twita Codex mwagiye muhererekeranya gushika muronke Bibiliya y'uno munsi. Iyo kopi yitwa wiki. Salamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndaze kuyarabira nakumenyo sindababesha. Abayawi Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Waislamu takbir. Ekada baranze ko shakibeka ipo bakenyezi. Ibakirivuga. Kujya koza nibazo risubi. Kubera ko twe tubakunda tugomba kubigisha buke buke kugira ngo mu minsi baze bakira ubutumwa. Wanajua takbiri ni kwa watawajua hiyo. Acha msomaji nipo hiyo. Imigani 18:17. Imigani 18:17. Ndasoma mu izina rya Yesu. Amina. Ubanza kwitwara umengo ni wafise urubanza ugira ngo ni wafise urubanza ariko uwo baburana yaza akamwana omengo yabitaye. Haleluya. Amen. Uyu muhungu avuye ngaha bamwita ngo ni prophecy. Aha rero ahagaze ngaha wa King James Version Union Version wogira ati aha yahejeje ariko rero rindi akantu twamushimiye rindi yahereye aka kantu aba bantu cyane bemerera ni kimwe bariko barikosora ko bagiye mu butumwa bwiza bavuga Mose ngo ni igitabo kimwe Mose mwari igitabo kimwe cyitwa ibyagezwe baba mufise ibitabo byinshi bya Mose ariko Mose kubera ko aheruka mu nyigisho n'abashe baramwigije ati burya Mose yanditse byinshi kandi rero Imana iguhezagire cyane ntuzusubire kujaganya Mose yanditse byinshi none Mose aravyereye Mose yanditse ibitabo byinshi. Ico ni sawa ashaho nta kibazo ntabwo ihagaze neza. Wowe rero murimo muraza twinjire mu kigo neza. Acaraza rabo ati none ko Mose tubona ibitabo mumwitirira ari byinshi ivyo bitabo mwemezwa n'iki ko ari ivyo kwa Mose nyezina mwebwe mwabikuye hehe? Si Mose gusa yivugira banza tubaze Yesu ubwo Mose yaranditse Yohana 5:3 gushika 5 inyandiko kandi baze barandika muze murandika kuko ibiri bishasha Yohana 5 Mera kama Zerita 3:9 ndasoma mu izina rya Yesu. Amina. Mwebwe murasesa mu byanditswe kuko mugira ngo muri byo niho mufise ubugingo budashira kandi ko aribyo bishingira intare uyu ni Yesu avuga. So
soma ariko mukanga kuza kuri jewe, ariko mwaheza kubisoma mukanga kuza kuri Yesu umurongo w'ubugingo, kugira ngo muronke ubugingo. singomba gushimwa n'abantu. Yesu ati singomba gushimwa n'abantu, ariko mwebwe ndabazi yuko mutagira urukundo rw'Imana mu mitima yanyu. mutagira urukundo rw'Imana mu mitima yanyu. Jewe naje mu izina rya Data, ntimwanyakira. umwe we yavuze ngo Yesu ngo araborekwa. Werindira uzoza nihagira uwundi aza mu izina ryiwe, uwe muzomwakira. Imana itubabarire cyane. Amen. Aba bantu barambabaza cyane iyo basoma ibyanditswe ngo bavuga Bibiliya, wogira ngo bagomba gutahura neza Yesu ngo bamuzi, akumbe bagomba uburyo bamupinga bisunze ibyanditswe. Mugabo agacamuga ati nihagira ubundi aza mu izina ryiwe, wowe muzomwakira. Ejo yavuze ati isabato turayihonyanga agombe habaye Yesu abyimba byimbe ngo byamusha umva bamuhonyange bisu basomye ibyanditswe vyiwe. Mugabo uje mu izina ryiwe baragenza gute? baramwakira. Turaza kumushika ko nindeje mu izina ryiwe bakamwakira. Dukomeze soma inyandiko. mushobora kwizera gute? None mwebwe vyogenda gute ngo mwizere ari mwebwe mwubahana hagati yanyu, ariko icyubahiro kiva ku Mana imwe nsa, mutakirondera ine na gatanu. sawa naho ngomba nimubwire ngo nzobarega kuri Data. Yesu cyangwa ati nimwave mundaba ngo nzobarega kuri Data. hariho ubarega ni Mose wo mwishimiye, ni Mose uwo mwagize gute mwishimiye. avuga ngo baramuzi ngo twengo Mose turamuzi ngo alikuwa mtume wa Mwenyezi Mungu, ibintu bye nivyo baramwishimiye, ariko ntibemeye ivyo yagize gute ivyo yanditse. None yanditse ivyande soma rega ngaho biracariko. iyo mwizera Mose nanjye muba munyizeye na Yesu muba mugize gute mwizeye. Bisobanura ngo igituma Yesu batamwizera nuko na Mose batagenza gute batamwizeye, kubera ko Mose yaranditse. None yanditse ivyo akuye he? Soma inyandiko. iyo mwizera Mose nanjye muba munyizeye. Sawa, kuko ari ibyanje yagize gute yanditse. Haleluya, kumbe Mose arafise ivyo yanditse, ariko kandi nawe si ivyiwe, yanditse ivyo kwande kwa Yesu. Kumbe namba Mose yaranditse Taurati, yanditse Taurati yo kwande yo kwa Yesu. Ivyo Mose byose yanditse ni vyande ni vya Yesu. Bisobanura ngo igituma aba bagabo batakwizera kuba arimwo nuko batizera Yesu. Iyo babizera Yesu babaye bizera Mose. Haleluya, Amen. ukarinjiye ndazi kabaye gashasha, ariko turabakunda. Tubandanyiriye twikomereze. uyu Yesu avuga iki kuri Mose? Kandi ntituraheze, aracamuvuga ko 19:3 Matayo. bakandike Agona ko ni gashasha kugira ngo ntibize kuba cyane. 19:3 soma. ndasoma mu izina rya Yesu. Amina. Abafarisayo baza kuri we bamugeza nk'abo bagabo nyine bari kutugeza mu ngo ndane kwa munyabwenge n'igendero byo ko turabanyabwenge niko wandi bivuga ko abari igitabo bwa mbere ari abanyabwenge. Uracabibaza kabisa. ukomeze soma. baramubaza bati mbega biremerwa ko umuntu yirukana umugore kubw'inyanduruko y'ikintu cyose. Sawa, agira rero abishyura. Yesu aca abishura abasubije mu itanguriro. yego, nawe yarabishyura ati naho murasoma yuko uhereye mbere na mbere rurema yaremye abantu bari uburyo bubiri. yuko uhereye mbere na mbere rurema yaremye abantu bari uburyo bubiri. Barabazana bati naho murasoma naho murabisoma namwe. Uyu Yesu ariko aravuga ivyo mu itanguriro rimwe ryandikwa na Mose. Soma. ikavuga iti nicyo gituma arazosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata. Sawa, bombi akaba umubiri
umwe. Yego, haleluya, amen. Uyu ni Yesu ariko arabaza asubiza abantu mu nyandiko za Mose. Aho rero aya majambo tuyasanga mu isezerano rya kera iyo batangura gucagaguramwo imice. Itanguriro 2:24 paka amavuta upeweho. Ndasoma mu izina rya Yesu. Yesu abasubiza mu itanguriro. Abasubiza mu itanguriro. Nico gituma umuntu azosiga se na nyina. Nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata. Akabana n'umugore wiwe akaramata. Abo rero basha bahindura ati akabana n'abagore biwe. Urumva turaza kubigaruka ko we bare. Bakaba umubiri umwe. Urumva Yesu muri Matayo asubije abafarisayo mu gitabo cy'itanguriro, kandi iki gitabo cy'itanguriro ni cya Mose. Haleluya, amen. Aha Mose nusubire kumuduga ko aha ndazi ndakwegeje hagufi singomba kubabaza kubera ko muri abagenzi kugira ngo no hanyuma muze muhore uburyo tuvugana tugenda buke buke kugira ngo tubazane kuri Yesu. Ega Yesu niyo ntumbero kugira ngo mumumenye. Ntushobora kwizera Mose utazi Yesu, ivyo ntibikunda. Ahubwo udashobora kwizera Yesu utazi nde Mose, byose birajana. Aho rero icyo cigwa nusubire kukiduga ko ngo uvuge ngo ibya Mose ngo gute na gute, buryo umuntu bwose wagiye uvuga nabwanditse. Reka nicyakuba yarakivuze muri Mariko igice ca 12 naho somera twumve bagende barabyumva kuko bose bagende bandi abantu yagiye atondagura nimba yabasomye we rindira turabaza Mariko 12:23 nasoma mu izina rya Yesu. Amina. Handitswe ngo yego mbega mwizuka azoba mukanda muri bo. Yego ko bari bamufise bose uko ari indwi. Yego Yesu arabishura yarazi inyandiko yarazi ibyanditswe ati gituma muzimira mwebwe si uko mutamenye ibyanditswe n'ubushobozi bw'Imana, ko mutamenye ibyanditswe n'ubushobozi bw'Imana. Aho bazozukira mu bapfuye ntibazorongora kandi ntibazoshingirwa. Bazoba n'abamarayika bo mu ijuru. 26 ariko iby'abapfuye yuko bazugwa agira basubire rero. Yego naho murasoma mu gitabo cya Mose. Haleluya. Uyu muntu je agomba ndamugire gute ariko n'urukundo tubakunda. Soma twumve beze. Naho murasoma mu gitabo cya Mose. Hamwe havuga iby'igisaka cy'amahwa. Ingene Imana iti ni jewe Mana ya Abrahamu, sawa, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Haleluya, amen. Cyakugeza tusobanura ngo cya kibazo yabaza ngo none kuvayo byanditswe na Mose koko ubu rero batucishura kuvayo 3:2 kugira ngo Yesu amwishure ko Mose yanditse n'icitwa kuvayo. Soma twumve kuvayo 3:2 ndasoma mu izina rya Yesu. Amina. Agira rero abereke ko kiriya gitabo gize kandi ari cyangwa yamba haka kubeshera nde Jesus anaza kuri kuvuga ariko turabakunda bazoza turagiye. Umumarayika w'Uhoraho amubonekerera mu rubeya rw'umuriro uva hagati muri ca gisaka c'amahwa muri Mariko twumvise igisaka c'amahwa mu gitabo ca Mose. Mose nawe mu gitabo ciwe aritegereza abona ico gisaka c'umuriro ariko nticyatemuka cyakugeze ngaho. Mose arivugana ati hinge nyikame ndabaga katabonetse. Yego icyo gituma igisaka kitagira. Uhoraho abonye yuko akikama no kukiraba. Yego Imana ihagarara hagati muri icyo gisaka iti Mose. Yego aritaba ati sabwe ati iramubarira iti yego reka
chaka wigereze ngaho. Icyo twagomba no kumva ko Mose yarashingiwe intahe na Yesu hariya mu isezerano rimwe bise ngo nirishasha ngo abayahudi ntibageme kandi aravuga ko ari igitabo cya Mose cyanditsemo iby'igisaka c'amahwa cyaka kidacika. Sivyo gusa mu byo Mose yanditse harimo ibyagezwe n'ibyo none ibyagezwe bya Mose byo ko yabyanditse biracakenewe uno munsi ibyakozwe n'intumwa 15:2 turabe ibya Mose tumaze kubona ibitanguriro ubwa mbere na mbere ukuvayo byose bya Mose ubu tugiye muri Taurati ibyagezwe bya Mose byose bishingirwa intahe ko yabyanditse. Wewe unaswali hapo ibyakozwe n'intumwa 15:2 kukuerekera hose sawa. Mose afise mu bisagara byose abigisha ibyiwe bisomwa mu masinagogi uko isabato itashe. Haleluya. Mose kaza kumvira isigere turi kubyiga we wahovye utaje. Mose arafise ibyo yanditse byitwa iby'ibihe byarenganye bwa mbere na mbere acarongera arandika iby'urugendo rw'Abisirayeli bava muri Egiputa baza i Kanani iki cyitwa ukuvayo acarongera arandika ibyagezwe bya bindi byitwa ibyagezwe Taurati gusubira mu byagezwe mandi majambo. Ibyo rero byose bisabwa ngo bisomwe mu masinagogi mu bisagara byose ku isi uko isabato igize gute itashe. N'isabato y'uno munsi irimwo no gisagara ca Gitega kirimwo mandi majambo uko ijumba itashe. Ijumba twarayirenganye barabonye ko naco bambariye ariko isabato niyo yamira imbere bisobanurana. Umwarimu umwe yavuze ngo ntagomba kutwigisha nk'abana twe nivyo turaba profesi ariko twe turacabigisha nk'abadatahura ikintu na kimwe bagomba kubigishiriza ku bimenyetso. Ndagomba baze kuza ngaha bavuge Mose ko afise mu bisagara byose abigisha ibyiwe bisomwa mu masinagogi uko isabato itashe. Mbega ikibazo ngaha babasore barihe harashobora gusomwa ikitanditswe iwe iki kibazo riri bona bari menshi harashobora gusomwa ikitanditswe bazaca bambwira ukuntu gisomwa kitanditswe. Rega kajya karunidirize yamukebuye tuziraja ku bibazo bari bazi kwibiti cyo ko iby'abana oya Idirisa arabizi yaje avanga amasengesho yabaye maremare ngo candiyo je sinatinye ari mu Kayongozi namusanzeyo n'ahantu mu Gifuri niyo bari uno munsi ndi kurite no munsi ndi kuyitere ntabwo ari gucika akabanga muri Bibiliya ngo harimo ibintu bidasobanutse ndabaza ndakubwire wowe uvuze ibya Bibiliya ngere ndabikwigishije neza. Bibiliya icyo wavuze nibyo ni uruhuze rw'ibitabo. Yes. Uko wavuze nukuri kandi wabigirije abayisilamu batahure Bibiliya icarico ubu gatari gitabo si igitabo kimwe uruhuze rw'ibitabo kandi ibi bitabo Korowani rivugira yuko iki gitabo kimaze guhurizwa hamwe kirashobora kwitwa igitabo ukakivuga ati ni igitabo cyitwa Bibiliya kandi nicyo cyatanguye kuza imbere y'uko Korowani iboneka. Ngiwe murongo zamaze kugera ko ni itanu ibiri n'icenda n'indwi soma twumve ariko sisoma mu izina rya oya soma na namna hivi ni kuri impamvu tumekuteremshia kitabu cha Qur'ani ni muri uburyo twakumanuriye igitabo cyitwa Korowani. Basi wale tuliowapa kitabu cha Biblia dunia andiko hapo hapa tutakufutangira sisi. Basi wale tuliowapa kitabu cha Biblia
haleluya ati ni muri iyi mpamvu wewe Muhamadi twaguhaye igitabo citwa ikorowani ariko bariya twabahaye igitabo citwa Bibiliya ingufu tuyu murongo nambo rumuhinga inguhanagura uri mwikorowani wavuze ngoma ngo icyo gitabo ngo nukweganya kubujwejwe ihingijya ni ko nibizwe himwereka yiboneka umuntu ari gitega akaba ari yazakuguruza inyandiko zanditswe kera tarabusha ibiharo wewe iyi nyandiko nukuri canke sukuri ibindi bene irikiriyongera ngo ni professor turi professor biragaragara no musi kuri Bibiliya nduga zabananiye kutubwira ibyabo ingene bahite bandika baduge ku by'abandi baca baravuga bati Bibiliya irimo ibitabo bitandukanye umviriza nabikubwiye Bibiliya irafise abanditsi batandukanye kandi muri abo banditsi uwa mbere ni Imana nibyo ndabaha inyandiko birimo usanga mu byagezwe 9:9 usubira mu byagezwe 9:9 gushika 10 uwa mbere mu banditsi ba Bibiliya ni Imana bahereza ndasoma mu izina rya Yesu amina nari naduganywe uwo ni Mosabati nari naduganywe uwo musozi no guhabwa bya bisate by'amabuye ariyo byari kwisezerano uhoraho yasezeranye namwe ariko byari kwisezerano uhoraho yasezeranye namwe mara kuri uwo musozi iminsi 40 n'amajoro 40 cyamara kuri uwo musozi iminsi 40 n'amajoro 40 atanamazinywa sawa uhoraho araheza ambivyo bisate by'amabuye byanditsweko n'urutoke ariko Bibiliya iraryoshe n'urutoke w'Imana amajambo yose uhoraho yababariye ku musozi kuri wa musozi cyakugeze ngaho ariko nagomba ngo niyivuga ngo Imana yarifatiye urutoke rwayigenza gute yandika muri Bibiliya umwanditsi wa mbere abandi bose ndaza kwa kudondagurira kuko umwanya uranjanye sivyo mwenyekiti kwa mwanya unjanye ndaza kwa kudondagurira mu kanya kaza ariko umwanditsi wa mbere tubonye ni Imana kugira ngo twizere ko Korowani ari igitabo ciza rero sigira ikibazo ngahandagiye banyereke urudome rumwe mw'ikorowani rwanditswe n'Imana ndazi ikibazo kirumvikana urudome rumwe atari n'igitabo atari n'igice rwanditswe n'Imana murakoze cyane amina haleluya umuntu abiri insoresore zimwe zindabire hariya ntibaze gucika barukwege yugururiye iki aho baje bana Korowani reka ndabibutse icigwa cy'uno munsi si Korowani icigwa cy'uno munsi kigaruke ku meza ni kivuga kiti ni iyihe nkomoko apana kuzavuga ngo turiruka ngo taratwishura ni iyi wumvute ukurugura amatwi ni iyihe nkomoko ya Bibiliya ni bande bayegeranije ni bande bayanditse nta kindi dushaka nta Korowani